Bakunzi ba YouTube channel Muco w'Ijambo Ministries, turabahaye kaze aho muherereye hose. Nimba ari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, nagira ngo gusabe ukore sabone kugira ngo uzozura abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Ibiganiro vyacu bishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo w'105. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ijambo ry'Imana ari itara rimurikira mu nzira zacu, ari umuco umurikira ibirenge vyacu. Rero urahawe kaze mu biganiro vyacu kugira ngo uzura abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Imbere yuko usangiza abandi biganiro vyacu, dukimiriza abantu kubanza kumviriza mpaka bahejeje, kugira ngo ubanze wumvirize icyo Imana ivugana nawe imbere yuko usangiza abandi. Kandi imiryango iba yuguruye, ufise intahe, ufise ubutumwa canke ubutumwa Imana yaguhaye ushaka gushikana kure, umuryango uba wuguruye kugira ngo ubushikane. Rero twakira abantu bavuye mu mihingo itandukanye, bavuga indimi zitandukanye, cyane cyane dukoresha Ikirundi n'Icongereza, ndetse rimwe na rimwe turashiramo n'Igiswahili bibaye ngombwa. Rero murahawe kazi. Uyu munsi dufise umutumire wacu, pastori kuva mu Burundi, yitwa Bayubahe Obed, pastori Obed. Turabahaye kazi, sinzi nimba muri ko muranyumva. Turashimye cyane kuba muduhaye kaze. Turanezerewe cyane, hama natwe tubaramukije mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ego. Bibaza tutabagoye murashobora kwibwira abadukurikiranye, hama tugatangura ikiganiro cyacu. Nkuko Bayubahe Obed pasteur nkabamva mu gihugu cy'u Burundi, nkabamva ahantu bita intara ya Bujumbura Ntahangwa. Yego. Hama kuri ivyo turabahaye kaze abantu mwese muriko muratwumva. Nagira ubuntu n'Imana bwo gukorana namwe no gusangira ijambo ry'Imana kuno munsi. Amen. Hanyuma Mwami Imana yo mwijuru aduhana umugisha. Amen. Pastori mukoreraho umurimo w'Imana, aho muri kumbure nk'abantu barashobora kumva hama akavuga ati turifuza kuza guterana nawe canke kukubera umushitsi. Umurimo w'Imana mu Cibitoke, ishengero Église Famille chrétienne pour une mission évangéliste. Aho niho nkorera umurimo w'Imana, no kuvuga ngo abo dukenera, abo gomba ko Imana ibatabara, aho niho bodusanga. Kandi data yo bakorera cyane. Amen. Ni kwibarabara rya kangahe nimero? Ni kwibarabara rya 6, inimero ya mbere. Ucubaza. Ego. Pastori murakoze cyane. Imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu, mu dusengera. Murakoze cyane. Uhoraho Mana nyir'amajuru, Imana ni byose biruzuye, turamushimiye, turavuze ngo icubahiro kibi cyawe, amashimwe n'impundu bikugarukire, kuko ari wewe ubasha kuba wazigama umuntu kandi ubasha kuba wamurinda. None turatanze amashimwe kuno saha, turavuze ngo uhabwe amashimwe n'icubahiro. Uyu mwanya sengeye imitima yose igiye kumva iki kiganiro. Yes Lord. Ndayisengeye Uwiteka Mana yera, ngo ubuntu bwawe buyigaragareho, baye gutahura ubwenge bwo gutara nk'uko wari wahaye Daniyeli, kugira ngo bumve ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ubuzima, kandi ijambo ryawe n'umuco, kandi ijambo ryawe n'itara, kugira ngo rishobore kubamurikira muri urugendo ruja mu ijuru. Nuko ubuntu bwawe bushikare kubana natwe uyu mwanya wose. Izina ryawe ridasanzwe rihabwa icubahiro, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane pastor. Ego.
nk'uko twari nabasabye yuko twoganira cyangwa twakorana ikiganiro, mu by'ukuri hari ibintu bimaze iminsi biriko biraca ku macano atandukanye canke ubutumwa buvugwa ahantu henshi hatandukanye. Umuntu kuba yarakijijwe azi Yesu Kristo, azi Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, akakubwira intahe y'ukuntu yahuye na Yesu, ukuntu abana na Yesu, ukuntu mbese mu buzima bwiwe ushobora kubonamwo intahe. Ariko uyu munsi tukaguma twumva abantu bavuga ngo umuntu yakijijwe arashobora kuba afise umuvumo, kandi uwo muvumo nta kindi kiwumukurako uretse gutanga ibimazi. Rero niyo mpamvu twifuje yuko tuganira kuri iki kintu, kumbure muduhe umuco nk'umuntu nka pastori, kuko benshi usanga bariko baravuga ubu butumwa, usanga ari abapastori n'ubundi si babana batonyi babavuga butumwe n'abandi, no abapastori. Kandi rero ntibari iki kintu, kenshi abo bantu usanga bavuga ati uwo muvumo kugira ukuve kurinda gutanga ikimazi c'amafaranga, ikimazi kibi, ibintu na biri. Ariko nkibaza ati ese ikimazi Kristo yatanze ku musaraba ntigikwiye? Nticyakuyeho ivyo bintu vyose? Bimeze gute? Sinzi nimba umaze kumva nawe ubwo butumwa. Okay, murakoze cyane. Hama ndanezerewe mwebwe mwateguye iki kiganiro. Umwami Imana abaha umugisha, kuko ni vyiza yuko hagira ivyo umuntu amenya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bazomenya ukuri, kandi ukuri nibwakumenya kuzobaha kwidegemvye. Yes. Rero ivyo kubicerekeye ico, reka tubanze dusangire ijambo ry'Imana, tubanze tumenye inkomoko iyo vyazananye. Ego. Kugira ngo tuze kwinjira neza mu kiganiro. Ego. Reka dusangire amajambo y'Imana dusanga mu gitabo. Mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20, umurongo wa 5. Tubanze dusangire ayo majambo. Yego. Ari ngaho. Ego. Umurongo wa 5 uravuga ngo ntuzu vyikubite imbere, ntuzu bisabe, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo byabase, nkageza kurunganwe rugira 3 no kurugira 4 rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Yes. Imana yacu mu ijuru habwe icubahiro. Amen. Kubw'ijambo ryayo. Amen. Hanyuma navuze ijambo rivuga ngo abantu benshi bishwe kutamenya. Yes. Kandi abantu benshi bakristo b'iki gihe bishwe no kugwiza gutambira Imana ni vyiza, no gusenga ni vyiza, ariko burya ikintu gikenewe cyane ni ugutahura inyigisho, no gutahura ijambo ry'Imana. Abantu benshi babakure y'ijambo bigatuma bagendera mu mwiza w'umutsitanya, banka kwigishwa, banka kubwirwa ukuri, bigatuma babasha kuba mu gitutu cyo kugendera mu nzira zidashobora gushika, kubera kubw'iyo mpamvu badatahura ijambo ry'Imana. Rero aya n'amajambo y'Imana, Imana yabwiye abasabyi batwitangiye imbere, ab'Imana yari yarahisemo. Ego. Mbega ikintu karande gisigura iki? Kuko niwo muvumo, abantu benshi bavuga karande. Hama ico jambo karande abantu benshi ntibazi isoko y'iryo jambo.
benshi baravuga ariko ntibatahura ikarande iyo ryaje rituruka. Bwana Yesu. Amen, amen. Ukuvuga ngo usoni mbashe kubasha gutangura neza bivanye n'ingene nama nakira abantu bafise ibibazo bene ivyo. Karande ni abadayimoni. Karande n'abadayimoni. Karande n'abadayimoni. Abo badayimoni nibo baza kuboha umuntu. Impamvu abantu benshi bibaza yuko ari abantu bo mu miryango bapfuye, ni kubera ko badatahura ijambo ry'Imana kandi badakeneye kuba hafi y'ijambo ry'Imana. Abenshi bita gushaka kubohoka ariko ntibite gushaka kumenya ikibabo cy'icarico. Yego. Ni ukuvuga ngo usomye mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ivyahishuwe Yohana, mu gitabo cy'Ivyahishuwe Yohana igice ca 12 ku murongo w'icenda. Yego. Aravuga ngo ca gisato c'amabero kirakorogwa n'ico inzoka ya mbere yitwa umugwanizi, irindi ni Satani. Yego. Nico kizimiza abari ku isi bose. Gikororerwa mu isi, abamarayika bacu bakororanwa naco. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubw'ibyo rero karande n'abamarayika bakorowe bavukuwe mu ijuru kubwo gushaka icubahiro mu ijuru. Igihe bakororwa mu isi nibo baciye bafata abantu batangura kubaboha, kuko mu ijuru ikintu ca mbere bagomba gukora, Satani yagomba gukora, we yarondera gusengwa mu gishingo c'Imana. Sinzi ko muri ko muranyumva. Turavyumva neza. Hama igihe yagomba gusenga amaze gukororwa, ni ukuvuga ngo intumbero yari afite mu ijuru yayihagarikije no ngaha ku isi, yabandanije gushaka kurondera uburyo ashobora gusengwa n'ikiremwa muntu, ariko abicishije mu nzira zo kwiyoberanya, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Satani yihinda umumarayika w'umuco. Yaje mu nzira yo kugira ngo agaragare nk'uko ari Imana ije gufasha abantu, ariko mu bisanzwe niko ari gufasha abantu kugira ngo abashe kubifatira. Mana yacu dutabare cyane. Amen, amen. Imana dutabare cyane. Ibyo yashika kuri twe turazi yuko mu gihe cy'iwacu, nkino mu buri muri ko muranyumva cyane. Yes, turiko turakumva. Nko mu gihe cy'iwacu ino Burundi, bazi ko bavuga Imana, bagasenga bayari, bagasenga ino mu Burundi basenga, mu Rwanda basenga Ryangombe, mu Burundi naho basenga Kiranga. Rero kubw'ivyo uko niko Satani yinjiye, atangura guhenda abantu nk'uko umenga azanye ubufasha, ariko atari ubufasha by'ukuri, ariko wewe ubwiwiwe agomba kugira ngo abashe kuba yabasha kwifatira abantu. Cyo gituma ijambo ry'Imana nakebudo Imana ndimana ipfa insoro ihanamire ku mwango wa mbere ngeze ku mwango wa gatatu gushika kuri kane. Aho rero ni wakomoka mbega uyu muvumo ni gute ushobora kandi byitwa ko basiwe. Aha rero ni ngomba ko tumenya. Ego. Aha ni ngomba ko tumenya cyane. Usomye mu gitabo cya Matayo mu gice cya 4, ntituza kwasoma kubera ko jewe aho ndi umuriro sikirenga, ariko ndasoma nawe maze ko mu gice cya 4 umusango w'amajambo y'Imana. Urabona ingene Satani yateye Yesu ari umwana w'Imana, nawe ubwiwiwe
abasha kuba abasha kumusaba ngo abashe kumusenga ariko Yesu ntabwo yasenze Satani yamunesheje ijambo yari afise ryari muri we kandi we yari Imana. Urumva ku bana b'abantu biroroshye yuko Satani ashobora kubatera kugira ngo bashobore kumusenga. Niyo mpamvu basokuru bagendeye mu byaha babasha gusenga ibigirwamana. Iyi saha twebwe abantu basenze Imana cyangwa bamenye Imana bariko bavuna ivyamwa basekuru babashije kugira iki gukora. Ndaza kugira ikimazi ku kimazi cya Yesu mu nyuma, ariko ndashaka kubanza kuvuga isoko y'ivyo bintu byose. Yego. Isoko y'ivyo bintu byose no kuvuga ngo igihe rero basukuru bamara gusenga ibigirwamana Satani yagaragaye nk'umuco ugomba kuba nk'Imana igomba kubafasha ariko yagomba kubafata. No kuvuga ngo Satani yarize ijambo ry'Imana, yarize yuko umuntu umwe mu muryango niyaseruka akamusenga yuko azofasha. Ico gituma mu gihe cya kera bashobora kuja kuri kiranga bagatanga ibimazi. Ibyo bimazi babashyize kubitanga igihe kirekire nashoboye kubasha kuba nuvuga. Ariko mu gihe cy'iwacu cyangwa n'iki gihe cy'iwacu abantu benshi ntabwo bariko barasenga ibigirwamana baje gutanga ibimazi kuri kiranga muri iki gihe cy'iwacu. Ariko ikintu kimwe bikora ndashobora gutanga akarero gatoya. Usokuru wawe abashije kuba yagiye kuri kiranga agatanga hanyuma akabyara abana nabo kandi abana ari bo twebwe n'iki gihe cya none barayisosishiwe. Hanyuma akabasha kuba atabashije kubitanga, bashobora kuba babitanga ku mwaka cyangwa bakabitanga ku kwezi biterwa n'amasezerano bafitanye. Yes, ndakumva ati biterwa uko babitanga biterwa n'amasezerano baba bafitaniye. N'amasezerano baragiraniye nabo. Ariko n'iki gihe cyacu ntabwo hagitanga ibimazi nka bene ivyo oya. Iyi saha benshi bisanga mu ngorane atavyo bazi. Ndaza kuvuga ingene bashobora kubisokorokamwo kugira ngo bashobore kwivamwo bakigwe n'umuco wa Yesu Kristo. Amen. Ni ugushaka mbanze mvuge isoko kwanza. Ni ukuvuga ngo igihe batabashije kuba babasha kubimenya, igihe cyageze kimaze kugira igihe batangira k'ibitambo abasokuru mu kuvuga ngo mu muryango ntihashobore gusohoka umundi muntu ushobora kugitanga ico kimazi. Ni ukuvuga ngo abadayimoni cyangwa se abazimu aribo b'abamarayika nabasha kuvuga nibo baduga kuja gusubira kugira iki kwironderera ibitambo mu miryango. Nico gituma abantu benshi ushobora gusanga ari umuntu agaragara ko ashobora gukoresha yiwe amaboko ahereye mu gatondo kugera ku mugoroba, ariko bimwe yavunikiye nanone ntabashe kubibona. Izo karande cyangwa se abo badayimoni nibo batuma abantu bashobora kuba baba mu mashengero ariko ukabona afise umwete wo kugira ngo wo kurondera Imana, ndetse no muri bo bakabasha kuba babasha no gufata ibifungo bakereza Imana cyane, ariko ukaza gusanga mu mwanya mutoya yabashije kuba ariko arakora ibyaha ugira kandi iwe ni imbaraga ziba ziri inyuma yiwe ziba zibandanya kumukogota kugira ngo abashe kubandanya kuba ari mwurya mwiza. Imana idutabare cyane rwose. Imana idutabare cyane rwose. Imana iturenge. Rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyi karande nicyo gituma mu muryango hadashobora kubura iki, hadashobora kuba umuntu mupfumu, adashobora kuba umurozi. Aba barozi nabo bafise igikorwa. Hari abarozi bo mu miryango badashobora kuba wica abantu, ariko igihe umuntu acanye inkono ariko arenyegeza
neza zatuma inkwi iyo zenyegeye indani mu ziko umuriro ubasha kwaka akaduga n'abarozi rero niko bameze mu miryango barafite ibintu bakora baterekera cyangwa bakora imitsi yo mu miryango ikaduga ikaza gusubira kuboha abantu bugira kandi ni ukuvuga ngo umuntu rero abashije kuba agifite iyo ngorane ntashobora kuba yabona ku mugisha wa Aburahamu ntashobora kuba yajya ku mugisha w'abana b'Imana ntashobora kwakira agakiza bisaba ko umuntu abanza kwigishwa akamenya hama agatahura yamara gutahura icyo ijambo rivuga akirira mu maraso ya Yesu yamara kwirira mu maraso ya Yesu amaraso ya Yesu akoza uwo mufumo hama akawukurwaho amen Bwana Yesu asifiwe amen nico gituma ushobora gusanga mu muryango nyakubahwa Bishop Pasteur ushobora gusanga mu muryango hariho kuja kutegera byarahoshe kugira ngo ashobore kubyara bivanye n'amasezerano bari baragiraniye mu miryango ari mpaka arinde kwica umuntu kanjye gutanga ikimazi yo connection uwo muntu kandi uwo muntu amaze Allo? Byari bicitse ngo nico gituma ategereza kugira gute nico gituma umuntu ashobora kuba mu muryango ari umwana w'umukobwa cyangwa akaja ku mugabo ugasanga hariho amategeko mu muryango amubwira yuko adashoboye kubasha kuba yo kwica adashobora kuronka umwana imbere yuko aza kuronka umwana bisaba ko hari undi muntu abanza kwica nibo baba abantu ushobora gusanga ariko batanga amashano nibo baba abantu ushobora gusanga bariko barica abandi kugira ngo bashobore kuronka iki umwana ibyo byose bituruka kuri karande n'umuvumo wo mu miryango uturuka kuri basenze ibigirwamana Bwana Yesu asifiwe amen cyane se ugasanga mu kubyara amaze kugera muri mariage umwana wa mbere arapfa uwa kabiri arapfa n'uwa gatatu arapfa ukaza gusanga ashobora kuja kwibaruka amaze kubyara abana bane uwa gatanu akaba ari bashobora kugira iki kubaho kubera iki kubera mu miryango aba baramaze gutanga ibimazi ariko ivyo bimazi kubera ko bitagitangwa mu miryango baba dayimoni baruruka baraduga bakaza kwirondera ibimazi mu muryango rero nukuvuga ngo aba bantu ntabwo bashobora kuba babona umugisha cyangwa bashobora kuba babasha kuba babona kwidegenza kuko mu gihe cyabo iyo bari mu muzimagiza nta kindi bibiri tugira ngo iki itubwira ngo icyazanye satani ni ukwica no kwiba no gutukiza icyo nicyo cyazanye satani igihe satani amaze kugerera mu rugo rw'umuntu cyangwa akagerera mu buzima bw'umuntu uwo muntu ashobora kuba ubuzima uwo muntu ashobora kuba yaronka amagara meza uwo muntu ntashobora kuba yakora iterambere rashe imbere nicyo gituma ushobora gusanga umuntu ashobora kwitegura mu buzima ukabona umuntu arondera ukabona umuntu kwiyerekwa agiwe mu cyo agomba kubera igihe cyose ateguye hazaza ibintu kandi byose bikamuhindurira ko ugasanga ibyo yateguye bibashije kuba byose niba ari miliyoni 10 yateguye gutanga projet kanaka agashaka gwaza abana cyangwa akaduka izindi ngorane za miliyoni 10 zigatata akora abo bantu rero nibo ngomba gushaka tuvugane bari kumaranyumva ahantu hose babaherereye yego nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuba yo kora mu bwenge bwe cyangwa se mu mbaraga ziwe cyangwa se mu kumwete wiwe wose Hallelujah. Amen. Ndavuga ngo aya majambo sindiko ndasoma kubera twe gahondi nakubwiye ko umuco amatara atari heza. Yego. Nari gusoma ivyanditse ariko amatara sikirenga. Ntaco bivuge baravyisomera. Ndiko ndavuga iki kintu. Ukuvuga ngo karande usomye mu gitabo cigucura nimba igice cyawo cya kangahe
gucura intimba kangahe usomye mu gitabo cya Yeremiya igice cya 5 uhereye ku murongo wa 6 urabonamo amajambo akomeye yavuze sirasoma ariko muraza kwisoma abahungu barazisomera babone ijambo ry'Imana ribabwiye aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntibakiriho kuba batakiriho rero twebwe abana bacu yari Yeremiya kandi Yeremiya wibuke yuko yaramuvugishwa n'Imana haleluya amen yuko Yeremiya yaramuvugishwa n'Imana Yeremiya yari umukozi w'Imana yatoranijwe n'Imana yari yarasizwe amavuta n'Imana ariko amajambo y'Imana aravuze ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntibakiriho ariko twebwe abana babo nitwe turiko turamura turiko turajya ku vyaha byabo nitwebwe turiko icwa n'inzara abandi barahunga mu bindi bihugu abandi bareka kuba mu nzu zabo kugira naho Yeremiya yicujije aravuga ati ibi bintu bimeze gute nico gituma mbwira abantu bose igihe umuntu adashobora kubasha kuba yabasha kugira mu maso ya Yesu izi mbaraga ntizikangwa ngo uravuga mu ndimi izi mbaraga ntizikangwa ngo uravugishwa zikangwa ngo umunyamabanga w'ijambo oya abantu banagatoya izigenda mu bukeye izi mbaraga ntizikangwa ubasha kuvuga mu ndimi no kuvuga mu ndimi kuma gusoma agacazi iyi santiswesi bisanga masengero ariko bavuga mu ndimi kandi barasirigo babona ariko izo mbaraga zirabafise kuko urebye ubuzima bwabo buri hasi cyane gose baragwaragurika cyane kubera izo mbaraga ibindi biba barashingiwe barahura n'intambara zikomakomeye barara bariko bararota indoto mbi kuko ibimenyetso by'umuntu abasha kuba yabushwe n'izo mbaraga z'umwiza abasha kuba yaguma arota indoto mbi nta amahoro aronye igituma abasha kuba arota indoto ni kubera ko bari mu mutsitanya w'umwiza bari mu mutsitanya w'uvuga igituma umuntu abasha kuba yosokoroka ikintu abantu bafata nk'ibisanzwe byanje usomye mu gitabo cy'abacamanza igice cya 6 haleluya amen urasoma ukurikirane neza urabona aho ndatanguye kwinjira ingene umuntu ashobora gusokoroka heza umuntu yabosha ingene yobaho usomye aro ndabumva usomye neza mu gitabo cy'abacamanza igice cya 6 usomye guhera ku murongo wa mbere urabona abisirayeli ingene bari batoranijwe n'ubwoko bw'Imana bari hanga rikomeye ryaje rinzwe n'Imana bikomeye ariko mu kanya sase bata ivyagezwe by'Uhoraho igihe bata ivyagezwe by'Uhoraho Imana ikinguka gatoya igihe yamara gukinguka gatoya ni abasi arizo mbaraga z'umwiza ndiko ndashaka kuvuga uno munsi w'iki gihe cy'iwacu kuko abisirayeli bagwana mu mubiri ariko twebwe ubu ntitugwana mu mubiri tugwana mu muhemu nukuvuga ngo abafilistiya baciye baza batera isago zabo banyaga ibiri mu mirima yabo banyaga gushika naho ngo inzara yinjiye iratera ngo baja kwinyegeza mu masenga no mu nyomoka batinza inzu baja kurara mu masenga y'Imana ingene bahindukiye bagarura ubwenge ngo baciye bugufi batangura kurira Imana igihe bamara kurira Imana ihishura ibanga impamvu ibyo byago byose byabateye umva ngira mbwira umuntu wese anyumva mu bihugu byose bitandukanye
kibasha kuba cobohora umuntu cyambere mu kubasha guca bugufi imbere y'Imana. Guca bugufi imbere y'Imana igihe wamaze kubona yuko wamaze guterwa ukazitirwa n'intambara n'ibigeragezo n'izo mbaraga za karande, nta kintu kibasha kuba cobasha kubohora umuntu usibye guca bugufi imbere y'Imana, ukamenya ko ubwa mbere wakosheje, ukamenya ko ubwa mbere wabashije kugira iki gutakaza inzira y'Imana. Birambira ngo igihe Imana data wa twese yabona imitima yabo ko yicishije bugufi, ntabwo yashotse babohora, ahubwo Imana yatwishura ibanga impamvu babashije kugira iki gufatwa n'izo mbaraga z'umwiza. Usomye mu gice usomye kubandanya urabona ingene Imana kubera yabonye kwicisha bugufi yacihagutse umuntu bitwa Gideyoni. Gideyoni Imana imusanga ngo yinze ikinogo ariko arahura ingano ariko azimbira munsi y'umuhobo. Bwana Yesu asifiwe. Ukuvuga ngo Imana data wa twese yatoye umuntu, ihagurutse umuntu aza kubakura n'ubwo buretwa kugira ngo bagire iki, kugira ngo bave n'izo mbaraga z'umwiza. Rero kubw'ivyo ikintu gituma abantu babasha kubandanya baganzwa n'izo mbaraga z'umwiza, icambere no kutumvira Imana. Babasha kuba baba mu mashengero bakora ibikorwa by'Imana, cyangwa babasha kuba baba mu mashengero babasha kuba arabinjira batonda minsi yose, ariko ugasanga bakizwa bari mu ishengero indani, ariko basohotse bagaca bahinduka bakibaza yuko ariko barahenda Imana, ariko hanze zijya mbaraga ntaho ziba zaragiye, kuko igihe ukoze icyaha ubwiza bw'Imana bukuvako. Iyo bamaze kukuvako bwugurura imiryango y'abadayimoni kuza kukuganza. Igihe rero bamaze kuza kukuganza, ni ukuvuga ngo icyazanye Satani ni ukwica no kuba no gutikiza. Ajya kwica ubugingo bwawe, kwica abana bawe, kwica umugisha wawe, kwica ubuzima bwawe. Ntashobora kwica ngo ubashe kuba wava mu mubiri direct, oya, ahubwo ni urashobora kubaho utesetse mu buzima kandi witwa ufise iki Imana, witwa ko wamenye Imana. Bwana Yesu asifiwe. No kuvuga ikirego. Ikindi cya kabiri umuntu abasha kuba yovuga kugira ngo umuntu ashobore kuba yabasha gukurwa mu izo mbaraga z'umwiza nyakubahwa Pastori Bishop. Ni ukuvuga ngo iki, ni ukumvira ijwi ry'Imana icyo rivuga mu gihe urimo muzitanya w'umwiza. Kumva ijwi ry'Imana icyo rivuga urimo muzitanya w'iki w'umwiza, kuko iyi saha turiko turihumuriza cyane. Abantu benshi bari mu ishengero, abantu benshi bari mu mashengero Bishop, bari mu muzitanya munsi, ndiyo baraboshwe, barakeneye umuco, kandi nabo igitangaje ni kimwe, ntibakeneye kugira iki kumva iki jambo ry'Imana ribabwira. Niba by'ukuri ntibakeneye kurikurikirana babitesha agaciro. Kandi buriya ikibazo cy'umuntu ni ikibazo ku gatwe kiwiwe. Igihe wumvise ikibazo urashobora kubimbwira nkakumvira mu by'umwanya rero ni ukuvuga iki, umuntu abashije icambere kuba yatawe yuko ari mu izo mbaraga z'umwiza, icambere akora ntavuze ko ari guca bugufi kugira ngo Imana isubire yurutse ubuntu kuri we. Icya kabiri ni ukumvira ijwi ry'Imana icyo rivuga uhereye hejuru, ukumva ijwi ry'Imana icyo rivuga. Bibiliya irambwira ijambo ryayo rivuga ngo ukwizera, intango y'ukwizera no kumva, kandi ukumva nako kuzanwa n'iki n'ijambo ry'Imana. Bisigura iki? Bisigura ngo igihe Imana yurukije ijambo ku muntu, uwo muntu abasha kuba yaryumva. Iyo amaze kuryumva akaryizera, abasha kuba yoronka ubuzima ahantu butari buri. Rero ni ukuvuga ngo iki, ni ukuvuga ngo karande abantu benshi basha kuba bozivamo sawa kuko batuye Yesu Kristo, ariko nanone bikabananira kubandanya mu nzira y'Imana. Uko
uko bishobora kuba byagenda nguko abantu baguma bafatwa n'izo mbaraga n'igituma barava mu byaha ariko nanone bakongera bakabisubiramo bitwa ngo bashari muri Kristo. Iyo bamaze gusubira kubisubiramo kandi zijya mbaraga n'ubundi kandi zigaruka kubaganza ubugira kandi bari bamaze kugira iki kuzivamwo. Nico gituma abantu benshi bashobora kuguma bibaza iki kibazo bakaza ni gute umuntu ushobora kuguma ganzwa n'iki imbaraga zumiza kandi yaramaze kugira iki kwatura Yesu Kristo n'umwami n'umukiza ku bugingo bwiwe akabandanya kwitwa umunyamuvumo kandi hazwi neza ko Yesu yitanze nk'igitambo kugira ngo umuvumo w'abasokuru bari badufise wari uhari ubashe kubavako ariko umuvumo ukabandanya ugaragara nk'ukumenga uri kuri bo. Nizo mpamvu ni kubera ko ubwabo babasha kuba basokoka n'ivyo barasokotse turabona umenga barasokotse mu mubiri ariko mu mwemu barakifatanije nabo. Nicyo gituma bisaba ngo igihe umba ushaka kuboka by'ukuri bisaba ko vavanura n'akantu kari kose kitwa kari kabi kugira ngo ngira mvugire ijambo rimwe. Imana yamaze gutoranya umuryango wa Isirayeli ukura muri Egiputa igihe yarakurayo Bibiliya itugira neza ngo Imana yabanye nabo mu rugendo iri mu nkingi y'umuriro kwa Bishop Muranyumva kandi ibana nabo iri mu nkingi y'igicu byasigura ngo nta kintu kibi cyashobora kubagara kuba Imana niyo yari barongoye. Ariko ikintu kimwe abantu badatahura Bibiliya itugira neza ngo iyo abana b'Imana bashengereye na Satani arashengerana nabo kandi bikongera bikambwira ngo mu Satani agenda nk'intambwe ngo arondera abo yogira iki abo yorosa. Rero Abisirayeli barakomeje urugendo bahawe amasezerano bose agera Kanani igihugu kirimo amata n'ubuki igihugu cyarimo ivyama n'ibindi byose tubona bidonagura ariko reba ingene Imana bageze Yeriko yababwiye ngo nimugerageze kugira ngo mutore ibisigi by'abantu bamaze gupfa i Yeriko muze kugenda gisagara mu gisangangure nimwamara kugisanga ngo nimutore ikintu na kimwe cyawe. Ariko Imana itubwira ngo iki Imana itubwira ngo iki tugira ngo akani umunyasezerano umuntu yavuganye n'Imana umuntu yagitukura ukamo kabiri Imana ibasha kugaburira abana b'Isirayeli umwari yarabwiye yuko mu gihugu cya Egiputa bavuyeyo bagiye mu kindi gihugu bagiye ahantu hari amata n'ubuki birigira ngo abonye bagize gusangangura ko igihome kiguye wewe ngo abona ikanzu arayitora Bwana Yesu asifiwe sana. Igihe yamara kuyitora Imana wibuke yayitoye Imana yawe imugije kandi Imana yari kumwe nabo by'ukuri. Bibiliya ivuga ngo iki ivuga igihe yamara gutora iyo kanzu ngo mu mwanya w'itora ikanyisasi ngo baca binjira mu rugamba. Igihe bamara kwinjira mu rugamba ngo abasi babo bagira ububasha ku Bisirayeli barabica barabamara. Biringira ngo Yoshua afata umwanya wo gusenga Imana barira Imana babaza impamvu kubera iki ibintu Imana biko biraba uko Imana niyo yagenda imbere zabo nta hanga na rimwe byashobora kubahagarara imbere kubera iki kubera Imana ariko kubera ko ico akandi yabashije kuba yokora byatumye Imana ikinguka gatoya babasha kuneshwa n'abasi babo. Igihe bamara kuneshwa n'abasi babo Bibiliya ngo bamaze guca bugufi bagasenga Imana icishura ibanga ati genda murabe muri mwebwe harimo umuntu yatoye ikintu n'ababucici gukorako baca bagenda batangura gukora amatohoza umuryango ku yundi gushika no bafashwe sinibona bicako vyose hafashwe umuryango wande akani bivuga ngo umunyamasezerano yicigwa mu nzira urugendo ruragira iki rurabandanya
nicyo gituma abantu benshi muri iki gihe babasha kuba bari mu nzu z'Imana, ariko kubera ko bakora icyo Imana itagomba ko bakora, bakabyita ibisanzwe, bakabona babyuka bahema, bagakora utunyanganyanga bibaza ngo biroroshe, abasi babo bakabafata mpiri. Igihe babafashe biri, Abisirayeli bapfa mu mubiri, ariko twebwe dupfa mu mpemu, baca bapfa mu mpemu. Kandi nkunda kubwira abantu iri jambo, igihe twebwe iby'imwemu bibashije kuba byakuzura muri twebwe bikaba byiza, no mu by'umubiri bica byuzura. Iki ni cyo abantu badatahura. Uko niko umunyamasezerano yabashije kuba abasha gupfa, kandi Satani igihe aguhenze gatoya ugakora icyaha, icyo Satani abagomba kumusenga, niyo bajya abantu bajya kubapfucanye n'abandi, ariko target aba ari urubyaro rwawe n'umuryango wawe wose. Rero uyu Yesu Kristo ndashima ko yaje mu gihe gikwiriye. Ndashima ko amaraso ya Yesu Kristo ari yabasha kuba yabohora ingoyi zose. Ndabwiriza umuntu wese ahantu hose aherereye, amaraso ya Yesu Kristo ntibayafate nk'ikintu gisanzwe. Amaraso ya Yesu Kristo ni amaraso agereranwa n'inuze, ari ku ishuri icyo bitwa igifutisho. Iyo umuntu yandika ku kibaho wabasha gufuta ibyo wanditse bikabasha kuba byova. N'amaraso ya Yesu Kristo niko akora. Ntabwo mbona abantu benshi mu gusenga bariko basenga Imana batura amaraso ya Yesu Kristo mu mwanya w'iki, mu mwanya w'amashimwe. Abandi bakatura amaraso ya Yesu Kristo mu mwanya w'iki, mu mwanya w'intambara. Oya, amaraso ya Yesu Kristo ni ukuvuga ngo aza guhanagura. Nicyo gituma umuntu wese yiriye mw'ayo maraso ya Yesu Kristo atamuvumo usubira kugira iki, kumukurikirana. Ikindi gice gisubira gukurikira ni uko abasha kuba yakumvira amabwiriza yose Imana imutegeka, kugira ngo ashobore kubasha kuba yabamenya kurindwa n'ijuru. Amen. None rero ndabwiriza umuntu wese ahari karanyumviriza, bamenye iki kintu. Za karande cyangwa se umuvumo w'abasokuru ukurikira abera, cyangwa se abantu bitwa ko bamenye Imana, ntabwo bikugwaho no gufata ibifungo, ntabwo bikugwaho no kwa mugenda minsi yose uri mu nzu y'Imana, ntabwo bikugwaho n'amaderivanse, ntabwo bikugwaho n'abantu mbona minsi yose bamwe ariko baratanga ibimazi abandi bakababwira ngo nabonye batumye intama ubona yihagarariye ngo bayibage, ngo kubera mu muryango iwabo naho batanze intama. Abandi ngo babatuma inkoko yera. Ariko ibyo byose ni ubupfu. Bibiliya tugira neza ngo nta kindi kimazi cyatanzwe usibye ikimazi cya Yesu Kristo. Igihe wamaze kwizera amaraso ya Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo nta bindi bimazi biba bigikenewe, ahubwo gusa haba hakenewe ko wizera ayo maraso. Hama ayo maraso nayo wamara kuyizera, nta kindi gisigaye, bisigaye kuyabamwa mu bwiza bw'Imana bukakurukira bukagutwikira. Igihe rero uri mu bwiza bw'Imana ukabusohokamo gatoya, niyo hari izo mbaraga z'Imana zishobora kugira iki, kugufata. Rero ni ukuvuga ngo mu yandi majambo, karande zikugwaho no guca bugufi ubwira Imana ubwawe ku giti cyawe. Karande zigakugwaho no kumvira iki jambo ry'Imana rivuga hejuru y'izo mbaraga z'umwiza cyangwa y'uwo muvumo y'uwo karande, ukarira Imana uri mu buryo. Ibisigaye ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, niwe ushobora kuva mu ibyo bintu. Kuko abantu benshi baratanze ibimazi, benshi muri bo hari abafashwe, hari abasizwe amavuta bagasigwa amavuta, hari nabo nabonye basigwa amavuta ku mikondo, abandi bagasigwa amavuta bambaye ubusa, abandi bakabarungika mu nzuzi kuza koga, abandi bakabarungika mu bindi bintu. Oya, ibyo bintu byose sicyo bisigura. Namambwira aba bantu ni gute n'ubundi kandi bibabwira ngo babikore, n'ubundi kandi bakisanga bari muri
za ntambara bakisanga bari muri bya bigeragezo bakisanga bari muri bya bibazo ahubwo igikuru ni uguca bugufi niko kugira iki kuva mu izo mbaraga z'umwiza kuko abantu benshi muri iki gihe bararushe barananijwe abenshi bararota ariko barajya inyama mbisi abandi bakarota iyo n'amayereko aranga abantu bari mu uwo muvumo kandi bitwa ko ariko barondera imana benshi turabona ko batubwira ngo ibintu bidusiguriye ni ukuvuga ngo abandi bakarota ariko barabatema ibipanga abandi bakabarota baroshewe ahantu mu busho badashobora kuvayo none umuntu aboshwe yoshobasha gukoresha amaboko yiwe bigakunda kandi abo ntibishoboka ntibibaho ntibishoboka bisaba yuko iki bisaba guca bugufi munsi y'ibirenge by'Imana abantu ntibagikeneye kubwiga ukuri ntibagikeneye guca bugufi Bibiliya bita katubarabe neza kugira ngo turasome kugira ngo yes turavuga iby'umwami ni mu gitabo cy'Yesaya ubwo bashitseyo 52 muri nde byari byacitse gato Yeremiya 52 ku murongo wa 31 aravuga maze mu mwaka kuri Yoakina maze mu mwaka 50 Akina umwami w'Uyuda ari mu mugozi mu kwezi kwa 12 ku munsi wako wa 23 Everimeredoki umwami w'i Babuloni abohora Yoakina umwami w'Ubuyuda amukura mu ibohero hari mu mwaka y'imyemwo amuyagisha neza yubahiriza intebe yiwe kuyirutisha iz'abandi bami bari kuri we i Babuloni Imana idutabare cyane rwose amen ukuvuga ngo umuntu abasha kuba aboshwe abasha kuba yogaragara ku izina uyu muntu yari mu mwami kandi yari umuntu ari mu munyororo ntabwo ushobora kurongora igihugu kandi uri mu gasho ntibishoboka ntabwo ushobora kuba worongora igihugu kandi amaboko yawe aboshe kandi abantu bashobora kukugana babwira tugasinyire cyangwa bakorera ibindi bintu kanaka ibyo ntibikunda ntabwo ushobora kugira abantu bakuganiriza kandi uri mu gasho nicyo gituma abantu benshi babaho ari abantu bafite icaniro aho kugira ngo bayagishwe neza nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana babatuka bamwe karabarozi urihangana connection ziko ziragorana connection ziriko ziragorana wari kuravuga ariko ndavuga ngo umuntu yabashwe ntashobora kugira abantu bamwegera bamuhumuriza igihe cyose amakuru y'abamuzaniye bamuzanira amakuru mu mutima ukamutunduye Haleluya. Amen. Amen. Amen, amen. Ndakumva. Umuntu yaboshwe amarezo muganda umva risaba ntangora. Ngumuntu subiramo hajya waruvuze ngo umuntu yaboshwe. Amen. Yes, ndakumva. Amen. Yes. Nukuvuga ko ndavuga ngo iragira. Uyu muntu yarunami. Uyu muntu yarunami. Ariko yarabashwa ari mu mugozi ari mu munyororo. Ibiteze. Yiyumvira ko n'umuntu yitwa Everimeredoki arazamusanga
bamuyagisha neza abantu benshi bayagishwa neza bivanye n'ingene bari mu mabohero ni abantu babahumuriza bafise igihe cyose bakiriye amakuru bakira amakuru abababaza bakira amakuru abatuntuza nico gituma ijambo ry'Imana ribivuga neza igihe cyose umuntu abasha kuba yakudura umunezero mu mutima wiwe umunezero mu mutima ukagatisha mu maso hari abantu usanga bashaje kubera ibintu babona n'ibyo bahura nabyo kandi bakira abana bato kubera bari mu mabohero abigeme ugasanga asaziye iwabo ntaronka umugabo nta nkumuvugisha kumbe mw'isi y'impemu aboshwe bamwambitse isura y'umuntu w'umukecuru ariko mu mubiri umuravye ubona umenga ni umuntu mwiza kavuga ati ese uyu muntu kari umuntu mwiza ashobora kugura nde ugasanga ni umwigeme ariko ndakumva komera haleluya amen ugasanga ni umwigeme mwiza ariko yagumiwe iwabo abantu baraza amen abantu baraza bakamuresha ntacyo bimara uyu mwana byasabwe yuko yumvirwa impuhwe byasabwe ko yumvirwa impuhwe mu gihe kiwe kigeze ugasanga ni umwigeme mwiza ariko ukabona yarabuze umugabo kubera ko mu isi y'impemu kandi n'umuntu uri kuramo ukagira iki cyaho ugacika asifuwe sana ukuvuga ngo igihe cyose akabona akanayisozesha ukamubona ibyubahiriza abana n'urutonde rwo ku ishengero yes ndakumva pastor ndakumva bandanya Allo? Hello? Mwihangana amakonegisiyo guma atugora ariko pastor ari ngaha hama rero yego no kuvuga ngo umwigeme ukamubona ari umuntu yubaha Imana ukamubona ashobora kuba yakurikiza n'intonde zo kwishengero ariko ntiyigera abona umusore ashobora kumuresha ngo ashike ku ntumbero yes ndakumva bategura niyo bajanye umuntu wose akarondeza n'amaboko yiwe yose akaronka nk'imiliyoni 10 uzimuhaye mu kanya isase zikavuga ziragiye akaduka ingorane urumva ko bategura project mu mwanya mutoya project wateguye nimba wari ufite miliyoni 5 z'umutahe aca ugwaza nk'abantu 5 mu nzu gacija mu bitaro gaherera mu bitaro ndakumva pastor no kuvuga ngo umuntu akava murira aje kubaka urugo ariko kubera ko za karande zamufashe ndakumva umuntu akagira mariage yose ngo agiye kubana n'umuntu yashika muhira uwo bari mu mwanya isasi za karande zigashaka kwabo mu mwanya mutoya gusa umwe akaba mu cyumba ciwe uwundi akaba mu cyumba ciwe bose bagahurira
muri saro kandi bukeye ikibutsa ko bahurira ku ishengero gusenga. Amen. Amen, amen. Cyane ariko yatwara ndageze mu rugo agatwara ndazikoragurika. Akibaza ngo mbega ibi bintu ni iki? Kubera zambaraga z'imiryango ziza zije kwirondera iki ibitambo. Abandi nabo ugasanga n'abantu abandi nabo ugasanga n'abantu baguma barota inzozi mbi bajya inyama mbisi nk'uko wabivuze, abantu babiruka ko abantu bagomba kubica, mbese izo ndoto nizo biberamo. bandi n'abakarota bagenda mu nzira mbi. abandi nabo bakarota ariko baragenda mw'ibarara badashika. Igihe uri kurota mw'ibarara ugenda udashika, haba hari ikibazo. Uri kuragenda mw'ibarara urota udashika, bisigura ngo wowe yitekwa kuba babasha ibintu byose kuba wabikora ubasha kugera ku ntumbero. Haleluya. Amen, amen. Amen. Abandi nabo bakarota izindi nzozi bariko baranyongwa n'intuzeya abantu babaniga mw'ijoro. Umenye igihe uri kurabona ibyo bimenyetso byose, umenye wewe mw'uwo mwanya, umenye yuko mw'uwo mwanya ubuzima bwawe burabura ahantu buboshwe, nta ntambwe nimwe ushobora gutera, kuko umuntu aboshwe ari ahantu aguma mw'ico kibanza, nta namwe ashobora kuba yogira iki yoja, nta mwidegemvya bafite. Byerekana umuntu asenga, ariko kuko gusenga akaba ari umuntu agize iki akiboshwe n'izo mbaraga z'umwiza. Abandi yes, ariko ndacava ku bimenyetso ku bimenyetso yes, ibimenyetso biranga abantu bafise izo mbaraga. Abandi nabo bakarota bariko baribwa amafaranga. Abandi nabo bakarota bariko baribwa amafaranga. Iyo urota wibwa amafaranga aba ari nk'ewe, aba ari impemu y'inyatsi. Impemu y'inyatsi izanana ku bintu bibiri. Icambere haba hari dayimoni iba iri kuri wewe, iyo dayimoni iri kuboshe aba ari dayimoni ipfa maridoni. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kurota ariko arasambana nijoro, ariko basambana atari ari by'ukuri, akaza kubyuka yibaza. Iyo ni impemu ya mbere iranga ishobora kuzana impemu y'inyatsi ku buzima bw'umuntu, kandi witwa gusenga. Kandi iyo mpemu yifise ntushobora no kubaka urugo rwawe, kuko ni impemu igira iki, urugo rwawe rubamo induru, habamo intambara. Bisaba ko usenga, nk'uko usenga ukabohoka. Kitandukanya niyo mpemu ifuha ya maridoni. Haleluya. Amen. Ibyo byose bimenyetso byerekana abantu bari mu ibohero, abantu baboshwe, abantu bakiboshwe cyane kandi byitwa ko basenga. Ngo abandi nabo bakarota imbere ijya impuzu zabo, amafaranga yabo. Haleluya. Amen.
iyo aba ari mwemu iyo aba ari umuzimu mu bugingo bw'iwawe ibibasha ubuzima bw'iwawe haleluya amen hanyuma Yes turakumva Mana yacu dutabare cyane gose amen Imana idutabare n'ukuri hama abandi nabo bakarota bariko baratora ibingoro ihanganerezo ziriko ziragorana allo ingoro abandi nabo bakarota bariko baratora gudingoro iyo abari mwe mu y'ubukene bibazungurutse kandi abusanga ari mu bantu basenga abandi nabo bakarota bariko bararima mu mashamba bakarota ariko bararima mu mashamba ya ruguru hehe bisigura ngo ubuzima bwawe babuboshe ku ahantu uvuka niho babuboheye kandi aba bantu iyo biweje neza usanga ari abantu bakunda Imana usanga ari abantu baba imbere z'Imana usanga ari abantu umenga bubaha Imana ariko kubera ko batazi umuzi w'ibyabaye byose bagaca bakora ibyaha bakagenda bakora ibyaha ariko bagaragara mu ngoro y'Imana bigatuma Imana idashobora kubasha kuba yobasha kubabohora kubera batari mu kibanza ibagombamo niyo mpamvu rero mu mashengero menshi y'imwemu canke se abantu bamenye Yesu Kristo hariyo abantu benshi bakunda Imana no guca bugufi ariko zabananiye kujabuka mwiyerekwa yabo kuko batazi kugwana intambara mu mpemu nico gituma bagwana n'ibintu bikomeye mu buzima bwabo ntibamenye biva kuki ntibamenye ico bivako Imana ikurikiza ivyaha by'abasokuru ikurikiza ivyaha by'abasokuru bakoze ku bana babo ku ruvyaro rwabo Satani we icakora aza kuri urwo ruvyaro akigaragaza nk'umuco kugira ngo abana b'Imana bamukire bafate inzira babonamwo ubutabazi bigaragara ko ari Imana iciye Imana iciye kujyamiza mu buretwa kugira ngo ashishikare kubagumiza mu buzima bubi kandi ubuzima bubi atari ubwo basezeraniwe ubuzima bubi bwajanywe n'igihe cyakereye Yesu atari bwitange ku musaraba ariko igihe Yesu yamara kwitanga ku musaraba abana b'Imana twahawe ubuzima bushasha ariko Satani ico ntacagomba ko bigona ico gituma aguma ateza inzira abana b'Imana bakora ibyaha bari mu bitwa ngo n'abakristo kugira ngo bishoboke ko baguma bari mu ibohero ryiwe bari mu maboko yabo wana Yesu asifiwe ngira mvuge rero ico umuntu yobasha gukora kugira asohoke muri ubwo buzima diyo waravuze ngo ugiye kuvuga icyo bokora kugira bave muri ubwo buzima bave muri iyo migozi bave muri iyo migozi ndiyo reka nico ngiye kuvuga kugira ngo turangize sawa Imana amen
dusengana Imana data wa twese. Amen. Reka dusangira amajambo y'Imana. Reka dusangira amajambo y'Imana. Dusanga Cyabami ba kabiri igice cya 18 umurongo wa 19. Yego. Abami ba kabiri 18:19. Bashitseyo. Mwamaze kugerayo gacuti musaraba. Yes, niho turi. Abami ba kabiri 18 19. Yes, niho turi. Turabona inkuru z'umwami bitwa Ezekiel. Amena. Amena. Uyu mwami bitwa Ezekiel Bibiliya irambwira ingene umwami Senakeribu yamuhagurukiye aje kumutera. Igihe yaza kumutera yaje atumye intumwa kugira ngo izi ntumwa. Yes, turabakurikirana. Turabumva pastor. Nyanga. Ibintu ze ndende ari. Kuvuga ngo uyu mwami umwami Senakeribu aje kumutera. Ezekiel kintu yakoze yirukiye imbere y'Imana. Abantu benshi kubera ko batazikwana intambara yo mu mpemu. Babasha kuba babona intambara zije, ntabwo babasha kuba baka imbere y'Imana habanabana gatoya, ahubwo birukira kuja gusenga no gufata ibifungo. Ariko ndabwira kibanza niba shikirwe n'izo mbaraga z'umizishanye nabo badayimoni. Nukuvuga ngo ikintu cyambere gikenewe sukugenda guhangana n'izo mbaraga z'umwiza, sukugenda kugwana nazo shanye kubomagura no gusanga nkaho ko nama numva abantu benshi basenga amasengesho hejuru y'izo ntambara. Yes, turabumva pastor nubwo connection ziguma zigorana ariko turi kumwe badukurikiranye mihangane kabisa mutubabarire murazi ry'ama connection rimwe na rimwe biragorana. Yes pastor turabumva. Eko ndavuga ngo Ego igihe wamaze kumenya yuko izo mbaraga z'umwiza, igihe wamaze kumenya yuko uboshwe, Hello? Connections yabaye ndase. Yes pastor. Turabumva. Yes, turabumva. Hello? Hello? Yes, turabumva pastor mubandanye. Yes. Ndabumva cyane ndabumva. Natwe turakumva. Nukuvuga ngo igihe umaze kubona yuko wamaze kuba mu iryo bohero, icyambere si guhangana na cyambere si kugwana mu mubiri no kwa nkacafa enga ku misozi na yaravuze ngo cyambere suku hangana nazo uja gusenga ku misozi n'ahandi. Ariko mwihangane connection ziriko ziragorana, ariko mwizina rya Yesu turaheza kino kiganiro. Abantu bategerezwa kumenya ukuri. Amen. Barabona ko hari amabanga ari karameneka niyo mpamvu. Ndiyo. Ariko data arahari. Amen. Nukuvuga ngo nariko ndavuga abantu benshi iyo bamaze kumenya yuko baboshwe cyane bamare kubishurirwa biciye mu buvugishwa cyane mwigerekwa cyane bakagwa mu zindi nzira, benshi bihutira kuja ku misozi gugwana,
benshi bihutira gufata ibifungo, benshi bihutira gutanga ibyo batanga ngo nibimazi, ariko burya siko bikwiye kugenda namba na gatoya, kuko igihe ubashije kuba bobohwa iyo mizimu nikangwa n'ukuri kurasenga ngo mu izina rya Yesu ngo ndagutongoye ndakubomoje, aba namba na gatoya. Ahubwo ico ukwiye gukora ngiki ngira mvuge, yego, icambere ukwiye gukora nukubanza kuba imbere z'Imana, ukumva ijwi ry'Imana ico rivuga hejuru y'izo ntambara ufite, hejuru yuko kuboha ukabanza kumva ijwi ry'Imana. Mbega Imana ikubwiye ngo ukora iki, ikubwiye ngo ugende gute, ikubwiye ngo ubigenze gute, icyo ukabanza kukimenya. Amena, amen, amen. Ico gituma Ezekiyeli ngo amaze kumva amakuru y'ico cete bamwandikiye Senekerubi amaze kwandika, ntiyahuse aza guhangana nawe ngo amubaze ngo mbega bimeze gute. Diyo wowe yaragiye atangura gusenga, yagiye imbere y'Imana abanza gusenga, ngoro y'Imana, yirukira mu ngoro umuvugishwa n'Imana, abanza gutuma abantu kuri Yesaya, yagiye guhangana n'umwami Senekerubi aruko afite ijwi ry'Imana, afise icyo Imana yamubwiye. Abantu benshi rero baneshwa afise icyo Imana yamubwiye. Abantu benshi rero baneshwa kubera ko binjira mu rugamba cyangwa mu bintu atajwe ry'Imana bazi kugira iki kuba bafise, bagaca baneshwa, bakaba mu ngoro y'Imana bitwa ngo n'abakristu, bakaba mu nzu z'Imana bitwa ngo n'abaririmbyi, abandi n'abavugishwa, abandi barerekwa, abandi bavuga ubutumwa, abandi bakora iko kanaka, baboshwe, bigatuma ingabire zabo ntizitera imbere, zikamara ingabire ziri hasi, bagakora. Kandi ingabire y'Imana ivuga, ijambo ry'Imana rimbwira ngo ingabire y'umuntu nibwo butunzi bwe, ariko bakabaho bakora ariko ntibabona amatuki. Imbwira ngo umukozi wese akuwe n'impembo. Igihe uri kurakora Imana biri ku rutonde, bivuga ngo Imana nayo iraguhemba. Iyi saha rero nta byamwa bafite bamura nk'uko gukorera Imana. Cyo gituma benshi babayeho bidoga ngo Imana, ngo ivy'Imana biyemo ngo abantu b'Imana ngo ntibatunga, ngo barakenye, bagize iki, ugasanga nivyo, ariko si ivyo, nibaza urugamba bahanganye nabo. Yes, Pastor, turakumva Pastor. Rero icyambere kugira ngo ubashe kubohoka, kubasha kumvira ijwi ry'Imana ico rikubwira, ijwi ry'Imana ico rikubwira kubw'iyo ntambara kucyanye kubwuko kubohwa ufise. Haleluya, amen. Ikindi cya kabiri nababwiye yuko ari ukugira iki, nuguca bugufi. Ndiyo, nuguca bugufi, hamukumva ijwi ry'Imana, abakubwira ngo utange ibimazi n'ibindi, ivyo barakubesha, kuko ikimazi cyatanzwe ni Kristo Yesu. Amen, amen kubwa. Hanyuma Imana bamara kumva ijwi ryayo, ibisigaye Bibiliya usomye neza mu gitabo ca Samweli, sinigwa ndasoma mu gitabo ca Samweli wa kabiri igice c'indwi, bambe wa Samweli wa mbere igice c'indwi ku murongo wa kabiri, haravuga ngo Abisirayeli bamaze gutegwa n'izo ngabo nyinshi ngo baririra Imana. Samweli arababwira ngo nimwamuje kuhoraho ngo nimwitunganye, imitima yanyu igarukire kuhoraho, kandi bari bamaze imyaka 200 yose bariko bararirira Imana, ariko bari muri imbaraga ziriko zirabatesa z'umwiza, baririra Imana, ariko imbaraga z'umwiza zibatesa, imbaraga z'umwiza zigira ikizibabaza. Samweli arababwira ngo nimuhinduke imitima yanyu kuhoraho, uhoraho abari bagira iki, abari umusaba wenyine. Ibirambye ngo Abisirayeli bumva ijambo ry'Imana rivuze biciye muri Samweli, barihana baratunganya. Igihe batunganya, Imana niyo yurutse kugwana urugamba, ntabwo ari Abisirayeli bagwanye mujya mwanya. Imana yarurutse, biri hambira ngo ibarandura
ihogo. Mu yandi majambo, igihe umuntu abashije kwitunganya agaca bugufi imbere y'Imana, urugamba si urwiwe, urugamba ni urw'Imana. Nico gituma ntumirira umuntu wese guca bugufi imbere y'Imana, hama yamara guca bugufi imbere y'Imana. Amen, 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 amen. Amen, Yesu. Umutwikira, ubwiza bwa Yesu Kristo ukamutwikira, amaraso ya Yesu Kristo akamutwikira, ntazongera kubona izo mbaraga z'uwiza kandi zimuganza, ntazongera kubona kandi izo mbaraga za kandi zimuganza. Ibi biba birangiye, ni hamwe cyangwa muri rya jambo rivuga ngo ibya kera biba bigize iki, biba bihise. Yes, ibya kera biba bihise. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ibya kera biba bihise. Igihe umuntu yabashije kuba afite umutima utunganye, nico gituma Imana imaze ndagenda nashaka kubera umwanya ni muremure, ndabona nampaye umwanya muremure, nta ngorane kabisa. Nico gituma ijambo ry'Imana ryururutse kuri Gideyoni, ntabwo yarishobora kubasha guhagarara imbere y'ubwoko bw'Abisirayeli ngo burongo bace ngo burokore. Hari igicaniro kiri kwase. Bibiliya ivuga ngo Imana imutegeka imfizi y'intene abasha kuba yotanga kugira ngo ashobore kugira iki, kuba yotangira Imana, hama ahejeje kuyitanga byinshi Imana kumubwira ngo agenda se n'igicaniro kiri mu muryango kwa se. Rero ubu bicaniro n'ibikiri ari mu buryo bicaniro biri mu wewe, ibicaniro biri mu mitima. Biragusaba ko umuntu asenga ibicaniro biri mu mitima byaba yari arizinge soni ziba ziri mu mutima. Ikinyere tubona ko umuntu zitatoheba, usanga abakristo bikiye ko barigamba washa ngo jewe ngo narakijijwe ngo inzoga ariko washa ngo kuvuga ngo byarananiye guheba. Ico nyene ni Imana igira iki, igomba kuheba, hama Imana ikabana nawe, Imana ikakunesha izo mbaraga z'umwiza, Kristo akaza kuruka ahora akagukomeza, agahagarara mu byawe, miyerekwa ryawe, mu rugo rwawe, mu nzira zawe zose, mu buronderero bwose, ahantu hose. Ni ukuvuga ngo Yesu amaze kwivanga mu byawe, ibintu byose bica bigira iki, bicayo amahoro. Za mbaraga ntabasha ziba zigifise, kubera haba hamaze kugira umukuru aruta abandi bakuru, umunyembaraga aruta abandi banyembaraga, yatsinze rupfu na kuzimu. Ububasha n'ubugingo, urupfu n'ubugingo biri mu biganza byiwe. Uwo ni wabasha kuba yarongorera umuntu ukuntu akwiye kuba yabaho n'ukuntu akwiye kuba atagira iki, akabaho. Iyo umuntu yegereje byose abigenza neza kuko yabiteguye. Imana data wa twese iduhana umugisha kandi ibatabare cyane gose. Murakoze cyane Pastor, Imana ibahe umugisha cyane. Mu by'ukuri ibintu wavuze birumvikana, abari n'amatwi baraza kumva kandi abakeneye gukira barakira. Abarundi baba bamaze baravuga neza ngo amatwi arimwo urupfu ntiyumva ihoni nimba ari soni. Nuko nyene rero by'ukuri ushaka gukira araza gukira, kuko ubutumwa canke wabisiguye neza. Ushaka gutahura aratahura, kandi werekanye n'inzira ukuntu umuntu yosohoka ava muri iyo migozi. Rero Imana iguha umugisha, ariko kumbure hari abantu bifuza kuva muri iyo migozi aka kanya bavuga ati none ntagenda atadusengeye, nadusengere adufashe kugira ngo tuve muri iyi migozi. Mbese bamaze kwitegura mu mitima yawe. Rero nagira ngo ngusabe ubasengere duheza ikiganiro cacu. Amen. Ora Yes God. Mana habwa icyubahiro. Habwa icyubahiro Yesu. Hello? Yes. Oraho
mana nyene n'amajuru, mana nyene isi, mana ihoraho, mana isumba byose. Ijambo ryawe rirambwira ngo Uwiteka Mana, ijambo wavuze ntizigera rigenda ubusa, ariko ngo rizoshitsa ico waritumye. Amen. Isaha Mana tugushimiye umwanya wose wamaranye natwe, wadushoboje Uwiteka Mana yera. Nubwo Satani yavyingunze ariko wabanye natwe. Amen. Iyi saha rero Yesu ndasengeye ihanga ryawe ahantu hose biko baranyumva, yaba ari umumama, yaba ari umupapa, yaba ari umusore canke inkumi, uko wandobanuje amavuta mwami, ndabasengeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Buri umuntu wese yaboshwe na Satani mu kibanza cyose aherereyemo, zaba ari ingwara, bwaba ari ubukene, bwaba ari kubuzwa amahoro, impwemu z'ibyago ziri ku buzima bwabo, ndasabye Uwiteka kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe Yesu, ngo ibi byose bihagarare Yesu, maze ubahe ukwidegembya kubw'ijambo ryawe mwami. Niba bafashe uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe nk'uko wabivuze mu gitabo cya Yohana, ngo umuntu wese azumva ijambo ryawe Uwiteka Mana nyene n'ingoma, ngo akagitondera, nguyo uwera Mana y'Isaka, gusoza nawe ubwire data ngo muzururuka mubane nawe, kandi uhora ahantu uri, wewe uhoraho nta mababaro, ahantu uri Uwiteka nta mivumo, ahantu uri mwami w'amahoro nta gahinda nta n'amarira, ahubwo haba umunezero kuko ingoma yawe n'amahoro mwami. Iyi saha ndasenze Yesu, reka ubagiriye neza, reka ubuntu bwawe bubagaragareho, umuco wawe wagaragareho uko ijambo ryawe ribivuga, ngo wajura umuco kugira ngo ukwizera wese ntakagume mu mwiza ariko agume mu muco. Aba rero ndabasengeye, abari bari mu mwiza bose, abo bose basohogwe kuko umuco w'ijambo ryawe mwami wabashitseko, bagirirwe neza. Abari bagwaye bakire, abari baboshwe ibyabo mwami bibohoke, abari baboshwe Uwiteka Mana mu isi y'impemu barara bararota inzozi mbi, izi zihagarare mu izina rya Yesu, batangure kubona iby'ijuru, batangure kwerekwa iby'ijuru, ubasha n'ubushobozi bwawe batwikire, uburondero bwabo bubohoke, ibyo bakora ko mwami Mana ngene imbaraga ntibikunde, bitangure gukunda ubushobozi bwawe Yesu, maze ubahe ukwidegembya, ubahe uhoraho ubuzima n'amagara meza biva kuri we Kristo Yesu. Mwami mwiza uzobukoze, urakoze kuri Imana iri kumwe natwe, Imana ibagiriye neza, Imana ibatabaye, izina ryawe ridasanzwe rihabwa icubahiro. Sengeye mwami n'abantu Uwiteka Mana yera, n'uyu twakoranye ikiganiro Bishop Mana, Uwiteka Mana nziza, ndamusengeye ahari hose, waguriye reka ryiwe, iki gikorwa rikarakura kubera iherezo kandi nirigarukire ngaho. Uhoraho Mana yera, umuhe mwami Mana yerekwa ryagutse, Mana nyene imbaraga, uhezagira ibikorwa ariko barakora, Mana ntihagire ikibahagarika. Niba abandi baratanguye bigacikira hagati, aba bo baze babandanye kugira ku munsi w'iherezo, izina ryawe rize rihabwe icubahiro. Amen. Amen. Pastor murakoze, Imana ibaho umugisha. Bizera ko n'undi munsi tubatumiye muzobana natwe. Amen. Murakoze cyane, natwe turashimye cyane umwami Yesu abahe umugisha. Amen.